Meze neza. Yego. Sana. Yego. Ni sawa? Ni sawa? Umeze neza? Ndagufasha urarushe? Kuko urarushe cyane. Ndarushe. Oh, ntacyo urarumva. Karibu. Bro. Ariho muhira urabibona? Tazoheruka kiri chantier. Urabona ko twabubatse ubu hameze neza. Umva rero ntugire ikibazo na kimwe. Wumve ko wisanzure kabisa. Mwakoze cyane. Madame. Oui. Oye petit frère. Nameruka kera yabyibushe yagize ubwanwa. Bana yanje asigana kuruta. Abashasiga nsumje kandi. Asigaye kuruta n'ukuri karibu rero. Wimva amahoro hani wanyu. Kazi urisanze nyene. Sivyo? Niwakenera gutora akantu uzutore, ni kwa mwene wanyu, ni kwa bese wawe kandi agukunda turanakunezerewe turanezerewe kuza kwawe. Yeah. Kandi ndakwerekeye aho uryama ufate dushe ndazura rusha uruhuke hama nsubire kwandanya ibindi mu gikoni ndabafungurire. Welcome bro. Yeah. Allo? Hello. Meze neza. Ego meze neza. Namwe. Turashima. Okay. Tuvugana ni mu kibanza cha wenyene. Ndashaka kwideplasa naje. Jo ngumane iki kintu je batanshikira.
kume ngo washyize nk'ikijuju genda ugurura be n'abantu baje Nawe ko wavyibushe n'ibiki? Jembo nawe Kanicare ngaha oyasha je sindavyibushye wacanke nonze. Franchement uravyibushe cyane. Ubu narahindutse. Yego sha usa neza uratesa. Nukuri sinzi impamvu mva ngira ngo naho bubayeho nabi bisabye ushaka ko nabi narizi. Urumva nyene Imana irafise akantu yigirira ko abageni bose basa neza. Muratesa abantu. Fofo misi myinshi myiza. Ngerero wavyibushe mana yanje. Ni hatari we nawe nibike gusiga usa neza uko koze. Ushusho ameze gute? Singa abandi bakobwa. Darose. Zagenze gute? Urabizi Jeff wanje. Zagenze gute? Ahubwo barandotse ndatereza amasengesho. Franchement ni kunatereza amasengesho. None uyu ibintu byo ntibirama misi yose. Cyo birayumba. Gusa fongere bimeze neza. Se wagiye bigeze hewe. Jewe. Cyaraho nyene bitereye aho. Ukansivya kwambara imvutano ndakwica. Urabizi nturi mu mama none reka ukina akaba mama. Mbenze ngo kwamba muri protocole canke he. Akuki. Mwose vakuki. Nije zose bagandi mwebwe abageni n'ukuri kw'Imana. Nonze nzo story rero nenda bakumbuye basha nko kubona. Nanje shana ndabukumbuye kunusa neza kunusa hano hateza wawe. Hemije nyine ngaha mu rugo. Sabke buki. Umugabo wanje baje. Fo. Ndagira ngo ndatetse. Shize ku meza twumutango gufungura. Telefone ngiye. Iminota nk'ibiri haza mbagiye mu cumba arirasheyo arambaye ngo sheri ngo ndaje ngo ndagarutse ngo ibintu ngo vyo kazi birahamagaye umva buri mwanya ni business na business urumva ndateka nafungura je hari n'igihe niyumvira none nteka nabi canke bimeze gute baramuroze bazi ko hari agashuhura umuntu ashaka kumushura ibintu bikagenda nkuko mukuri jewe ni hatari. Ngira bari mu business menshi sha. Sheri, urazi turabagenzi kuva kera. Te murazi wimije no kuba marene wanje. Urisirije ko ibyo uri kuravuga no byumviriza nkabitahura. Bije gute? Mbarira umugabo abura apeti ku meza. Muri chambre nawe bimeze gute kwa kajya gikoko? None gasha. Mana Amabanga Yabubatse myiza. Mbese ndakubaze. Miki gisagara tubayemo. Uzi imyidogere mu bagore ngaho hanze. Abandi bavuga ati ubona bashyira apeti yoyibura. Umugabo tugeze hariya basi nkabona ko harimo akandi kantu basi. Wano kurire yo apeti yo kumeza. Abandaha namarira n'imyidogo. Rabaneza umwana wa mama. Rabaneza ntusanga hariya kandi kanafise hariya hepfo. Inyuma y'urugo agenda akibeta. Kuko umugabo ataronka apeti ku meza na hariya bikanka siyo ko afise undi muntu aho umwanya ukwiriye uwo mwanya wose ataguha afise undi muntu awuha nukuraba neza witonze kandi azuzobibona ko ari ivyo. Fofo gomba ndakubaza ibibazo bitatu kandi ubinyishure neza. Icambere uwo mukobwa uri kuravuga uramuzi? Ica kabiri uwo mukobwa urazi izina ryiwe? Ica gatatu uwo mukobwa uraza ahantu haba? Kuri atubwira nka ko mumenga usanzwe umuzi uzotutware basi natwe umutwereke ahaba. Tubwire nyishura neza. Urabuze ico nyishura sivyo none? Wowe nawe Beninya ndahogarukeko. Hari umunsi n'umwe urabona umugabo wawe mu message yandikanye n'abakobwa? Oya. Ndakubaza mubo ahora telefonana nabo hari umukobwa urumvamo? Ndakubaza gute ushaka kumwikeka ku bintu vyose ufise ngaha bibaze ko abitora mu ibarabara?
iyi nzu yose mufise ibintu byose biri ngaha, ukuntu wambara, ukuntu usa neza, ibyo byose bigaragaza ingufu z'umugabo, bigaragaza umugabo akora. Umvize ndakubarire, abahungu bose ubona birigwana n'abasheri babo ku murango no mw'ijoro, bagiye ntaco baba bafise bakora, kuko umuntu afise ico akora aragenda akagikora hama agataha. Kuko umukobwa baba bakundanye canke umugore wiwe amusanga muhira, hari asanga yagiye, ndasanga yimutse. Mvize ndakubarire, reka kwishinga ibintu fufa ariko arakubwira. Umugabo wawe ni umukozi, uko ibintu byose bihari arabiguha, kandi ibyo byose abikura mu nguvu z'amaboko yiwe no gukora. Mvize ndakubwira ikindi kintu Benini, ushaka kubaka urugo rwawe neza, ugira amaso ntugira amatwi. Ico nico ndakubwiye. Wila, ndatangaye vraiment kandi cyane. Izo nizo mpano ushobora guha umuntu w'umugenzi wawe tena. Wila, ubu ni umugenzi wacu kandi kuva kera ntushobora kumanura gutyo. Sheri, nibaze baguhenda mwana wa mama, umugabo atakuronkera umwanya, sike ko bari hari ubundi muntu uwo mwanya yawufashe, kandi uzubirabe neza. Ivyo wita bito gato karakura, uzubirabe neza, ubirabe ubisesangure neza, urabe. Mbega ubundi ho ndakubaza, ivyo uvuga ko haba ari muri business ariyo yamutwaye, urisiri yuko abagiye muri iyo business, urisiri yuko abari muri iyo business uri kurita ko ari business. Hewe raba uwo mwanya ataguha, udasanga hari uwundi muntu awuronkera kandi ukwiriye. Mve mwize nakubwira, jewe ubaho ngeze numva ndengewe, ibintu bingeza urumva kurengerwa, ndarengewe. Fete ibintu Wila yambwiye nivyo fofo. Ego ndambara neza, murabona uko nari ndi muri busi konsa, kameme namwe mwambwiye konsa neza, mwicarano asa neza, byose bimeze neza. Ntivyo va mu kirere, umugabo wanje ategerezwa kuba akora, kandi ndabizi yuko yakora kuva kera. Ariko ahandi hano naho Wila na wewe, none ubundi ho akora nanje atamwanya ndonkera, bizongana gute? Bizongana bingahe? Bizoca bigenda gute? Muyu mwanya ca numva mbaye confused cyane gose. Urazi ikintu kimwe, mwebwe muri abagenzi banje kandi mwampanuye kuva kera, kandi nagiye na kimwe mwampanuye nabi. Ariko igihe cyose mwampanura twarahurizaho ikintu kimwe. Uyu munsi rero ko tawurije ku kintu kimwe, wavuze ibi nawe akavuga ibindi, reka basi nzoje kwa Marene wewe ngira ashaka kwazi na byinshi kurusha, kubera ko yatwitangiye kubona urugi imbere. Namwe muracara abajene, nanje ndacara umujene mariye nka mwebwe, kandi sikera ejo bukera nk'uko niyo ngoma nzindukiye kwa Marene. Urabera ngiye twagumye tuvuga ndibagiye no kubaza Imana. Ubusutwa nabo. Reka ndaje. Ego sha, bisufise inzu nziza kweli. Merci. Ni jewe njishiri. Bidashira impereke. Yewe namaze kubona voma na ngize. Ndabizi. Ari ushaka kuyiga. Ndabizi no kunyene. Ahubwo rero. Umunsi. Twirirwa ngaha. Niba kazi ndahetse, ahubwo na telefone. Rero manzi ngiye tushe. Rero na telefone ndashye muri silent mode. Ika kanzo sura yeje. Ush. Ore yenda kwigisha makomedi zinga bitanu. Utanga. Suheri no nyene. Mwera. Aha nyene. Karibu. Amo mantane yane. Ya nani? Boss. Amahoro. Amahoro. Sawa. Amahoro. Umugabo. Amahoro. Iti. Boss. Sanko tineri zashitse. Aya masaha. Yego twabarondeye ku telefone. Ariko twababuze, niyo mpamvu ubona nginze gushika ngaha. Sinzi ko mwo kwigora tukagenda. Yego bari baduhaye rendezvous uno munsi. Sinzi ko mwo kwigora tukagenda kugira turabe ko zoboneka. Sheri.
ihangane ngenda sibyo oya nukuri nawe nukuri cette fois-ci ntabwo navyemera ngashaka hari akazi ire gute tumuyu nyine agenda bijere hamwe ubume ngaha sheri nukuri wihangane ngenda oya kwangana byanze uyu munsi nibinza ngo utabwije urumva presence yanjye yakenewe hariya nani ngombwa ugende presence yanjye yakenewe sirimo nzinyishuye ni ngombwa ugende ego ni ngombwa bose reka ndabarindire ngaho hanze gagena ndaza urumva nakwemereye ko uyu munsi bidakuza twirirwana oya hana hirya yejo wambwiye ngo uno munsi naho rabumbwiye ejo uzombwira hirya yejo naho oya nukuri kwimana n'ibintu genzo bisabira ejo umunsi wose ni kwa navyo nemeye nawe ugiye navyo ushaka na telefone abari zosuzi kumana ubundi ziri kurera gusura anijanje mbeho ni mutwe atazanye nateguye bica bigenda gute gorana gusa Samari ayo niyo ngowe ko umugore ngo rugo wubatse ubwo nyine vuba biragenze utyo kumbe shasi mwe mwagize umugabo wanje akaca abapare wa kirya gifu sinumva uwundi mu mare nkavuza kwiganira urundi rupare bahuriye ngaho bicarana ngaho ngo nkavinza kumutumiza rero burya ivyakaka byose sinzi ahabi ndakanguye kubibona ariko nimba mvuze gutyo sindaguhebuje haracari kare umuti uri hafi kandi ndazi ko nyinshi izoboneka towutaha ubu nyene nca mvugana n'umugabo wanje vyihuta kubera nka je no mutumbera je ndakaze nosanga nanamukubise kubera nuko kiri muto cyo byarigeze kumbako nkiri umugeni burya rugabo rwanje rukishinga ndi mu business ndi mu biki ndende baravukana naje nuko nyene je ndumva nk'umugabo wawe iyashikira noneho je ndakaze naje mba numva no mu barata gusa nkibuka impanuro wampaye birekera umugabo wanje azobikora kubera arazi ko nanje je naravyihereje je ndakaze naravyihereje uwo mwana yasobetse agenda gara mbega waramubwiye ko wanyu mwajya cyane gose wari ufashwe neza aje no kuza twamuzimana neza cyane gose mwana mutima yego nanje ubwanje biransiga ubwenge reka ndakubatse mbega mu ntango ubwo ntaho yoba yarafise akagoro Mundwe mbebye bimeze neza mari atanga gunduka mu nzu ya kabiri ngo ari mu business business misi yose amatelefone atavanako n'ibibazo nibaza yuko iyo ngorane itava kuri wowe kubera aho twari twaraganiriye bikwiye cyane gose twari twaraganiriye ni ukuri kugira nyene niko nabigenjeje itekaniye no munsi turafise urubanza no azuba ari weekend koshe ariko ndabona yuko ari wo mwanya mwiza no muroho ngira tuganire ndakubwije ukuri uzumbona impinduka gusa nyine mba numva mbabaye cyane
numva ngo baremare amatubirezudire vuba cyane ihangane sibyo kandi bizohera wihangane cyane Ni sawa. Ego ni sawa. Abeni nyene hari. Sha yari yambariye yuko afise ahantu havaja rero harahize isaha yose ntamubona ngira yari yamaze kugenda. Ndamukeneye kandi amurondera. Nta kibazo. Gusa wabura murindiriye mu nzu? Oya, merci. Kandi amurindire, kandi amurondera ahubwo kuri telefone kuko sinamurindira. Okay. Mbega basona we n'indado ndende sawa ninde iryo nibanga wa mukobwa urabizi ibanga ry'uruko nirisohoka ntuzugire iyo ngorane yo kuza kuvuga ibyawe aba bakobwa rero turabirinda. Allo Ni sawa Beni. Umeze neza? sawa Ndacukura muri wawe ndakubutse. Ukuri nasanze atari huri uri he? None simbiye kwa Marine gato gusa umwanya ari hari ukuntu bambeje nibagiye ko nza gutaha le soir. Afite naje kuraba ko hari ibintu ushaka ko tuvugana. Nza kuba ndi hamukansanga nta kibazo si wowe nkeneye cyane. Nta kibazo twabona napre urambwira aho tubonanye. Soir ni bon. Take care. Okay, you too. Sawa, bye. Merci Sha. Nza kunyumvirako. Bizu. Karibu rero ko muvuganye ubucubura murindiriye ngaha. Ya, kandi twaje ubwira mba no murindira indani kubera iki? Twavuganye, ibyo twavuganye bisaba ko nicara ngaho. Merci. Merci kamera ndagiye bye. Ne gumana nari. Egwerekete. Zanaje tuzuraza kunda barika nkuma ndije nyene. Mama mwiza reka ndakubarira urabona ubu turi abantu aba urabona ko ure tutazananye kandi urazi ko ari umugenzi ariko rero uko nabibonye vraiment niyo mpamvu nashatse kuza ndi umwe duhure turi babiri ati kuki uribuka wa musi twari turi muhiri wawe twaje kuraba warumvise amajambo yo barakubariye woba waricaye mu nzu urayumvira ko neza basi Reka nibara kumutemera. Ehe ndakubarire. Urya aracara umwana murekera ubwana bwiwe. Ariko umenya ko wubatse ejo canke hirya yejo uriko urakura cyane. Kandi uri kurondera umuryango. None gashaka. Mbeho ndakubaza. Wagiye ku mugabo ugira ugumo umeze uko canke wagiye kugira uronka abana? Nze kugira ndondo. None mu gihe umugabo atereka araguha umwanya uzorondoka gute? Ko wiraguma kwinjizamo amapolitiki aguma kubwira ukuntu nakuriya ngo nuku umva bizogenda gute bisaba ko ubwenge kuguruka kuko naho umugabo ubonye byanse burundu uzohebe kuko ubu natwe abagore dufise ijambo na cyane ko wagize ente wanditse no mu komine ni hagati na hagati Sawa, icyo kimbire n'iki. Tatu ni hagati na hagati bigere byo kuvuga ngo urumva ngo umugabo kuhewe umugabo ataguha umwanya siye ko bafise undi muntu kandi abana bubu ibyo nkumubona ngaho bene twebwe hewe ducukenge ku niwasamara ukaza uravuga ngo uku baguhanura uku ni hamwe uzibuka kuyora washeshe bikiri hagufi
utaramara kononekara atanico urigeza n'umwana umutifo ngo nivyo muhira mwana wa mama niwamara gucuyuka bagi ubona bamutesha umutwe bagi ubona aronkera umwanya hoho uzobwoba niyo mpamvu mwana macu ubwenge reka kuzurumviza amajambo hirya no hino ngo niwihanga ngo nibikoze ubakwa ivyo vyari vy'abakera mwiki nje natubayemwo Chumbire nico. nakazi kawe Oyo mubeste ni wewe nakaye niwe twatanguye kumenya imbere yawe irasha. Urya ni yaje mu nyuma. Ariko uza burya butama harya ngo akazana za mpanuro. Ashobora nigeza gushimira reka ndakurabisha. Ewe ni hatari. we rero ngomba ndakudepoza kugira nje nja kuraba wa muntu ndaza kongera kugutora. Nakunde ugomba uje kuraba wa muntu Yego kandi burya natevye kabisa nanatevye mugabo ntaco. be mugabo wibuke yuko uza kuza kare kugira dushe muri ka kabari wibuke yuko hajyana hari akabrosheti karyoshe dutegereza urumva mukuza kuntoze kuza kare kugira tuze kubanza kuhaca nimba utaza mu rubanza uze kuza kuntora dushe mu kabari sivyo akore n'ububare namwe njotse nawe tuzojana ejo nawe hari kibazo kubera sheri turashinda bikubwira cyane kubera ushobora kuzana arushe mu mutwe iki kubera hari ikintu ushaka ku intervene kimeze gute ahubwo yaba byashoboka uvuye aho hantu warugiye ko twagize imana bajya bana twamereye mahene twaba tubana hafi hari ikintu nashaka bikumfasha kimeze gute byo gutunganya urugo rw'abajya bana urugo rw'abajya hari icyo rubaye mbwira sinumva rero muhungu wawe muganiriye cyuye muhungu tuganira ibintu by'ibyashara gusa byashara ambwira yuko atakibazo ameze neza nta ngorane byo byashara ndakubwire urazi ko naduhora tubipfa bimwe bimwe nuko nyene wiyaranje wo tukaca tubihiza bitiriwe biratugora je nawe ibi byashara bizokoza ibara wa mugabo sindiko ndabitahura neza none tobora neza na neza ereka ngo nibakora amabanga yabubatse ibara ryo kumutemera arabageni aya reka nawe urashikutse nugushikuza umuhungu wanje ko ndamwizeye reka ndaguha ayo makuru rero ngo bimeze gute ngo rujya rugabo kandi nta nzoga rumwe oya ngo ruhengera hajya bagiye kuryama bashyashya kijya mu matelefone ngo kigezeho telefone amugora agahava asinzira ngo bukazorinda buca ruri ku matelefone ni ukuri kw'Imana ibyo rero umugore yambwiye ati marene naguma ndakubwire ko president aheruka ku munsi wa mariage babose yawe ni ukuri kw'Imana none ibintu byamufashe n'ibiki rero wa mugabo je navuze nti iryo nibara abajene Marie Frere jya mugabo biranashoboka ko naje maze iminsi ndamubwira yuko yitaba mu telefone menshi nyamba rero uko yitaba mu telefone menshi iyo turi kumwe ariko bimeze no muhira ico kintu rero ico ni ikintu c'ingenzi urazi bimwe nariko ndakubwira ko twoja mu kabare byose reka nje kurabya erega jewe ndakubwire she iyo ntibuka yuko bakira abageni cyangwa yaba ntari umukiriso mugabo nta wundi muntu murabiganira oya naramubujije sawa yaba muga ntari umukiriso nomwoheje nabi sheri uzi ko abagore mukunda kuvuga ibi bintu ntibize birenge ngaha jewe ngiye kubikorerako nka pare mu rugo kajya kagabo wari warakabajije ko hoho kabishobora ega tuzaba dusanga byarayangaye twagiye kubera hewe noba ngo tugende sawa aha nca numva n'ivyo mu mutwe biriko biraba reka tugende muguze kwibuka ugenda urumva ko biri seri sawa wila ndazi uraza kwibaza byinshi n'impamvu nifuje ko duhurira ngaha
aya masaha aka kanya hano hantu wira ndakubwiza ukuri nibaza ko naba nakoze ikosa kuba natoye telefone y'umugore wa grand frère nk'ibi nimero zawe kugira ngo ndakurondere dushobore guhurira hano ngaha uraza kwibaza Mbega namenye izina ryawe gute Mbega niyumviriye gute kugira ngo ushobore kukurondera tuvuganire hano hantu burya umunsi muzaha muhira muri kumwe na Fofo mukaganira n'urya mugore wa grand frère ndibaza ko muvyibuka nagumye numva baguhamagara ngo wila ca ndarifata mu mutwe iryo zina burya niho natoye telefone y'umugore wa grand frère agiye muri douche ca ndahiga izina wila kugira ngo ndondere nimero zawe tuzoganire cyane kubona ndakwandikira ico gituma nagusabye duhure hano hantu kano kanya rero ico nanifuje kukubwira wila nanifuza yuko wofasha kurwanira n'urugamba ukamfasha ikintu kimwe kutabaye umukobwa afise umutima w'inyamaswa nk'uwa Fofo narumvise amagambo mabi yarika arahanura urya mugore wa grand frère ndavuga turya mukobwa kumba wo murabwiza inyuma umutima indani ni satani Rusuferi yigendera wira umutima wanje uragushimira kubona waramuhanuye neza amajambo yose mwako muravugana hajya murayumva mama ngo grand frère wasigaye afise umuhabara bijya rero birasambura erega naho yoba hari singomba ko ari direct muce muza kubibwira urya mugore murazi ko bijya bishobora kubasambura murazi ko bamaze amezi 2 yonyine bubatse urugo rwabo erega si buri kuri kose tuza kuvuga idayere kujya sinukuri ko nta kimenyetso na kimwe mufise kigaragaza yuko grand frère yobaca inyuma urya mugore wiwe asha je namwumvise Fofo ukuntu ibintu yavuze ntibyanyoheye na Jerome ko nabigwanije rero kubw'ivyo jewe ndashaka kugufasha ndahati kugufasha kira kintu ukeneye cose yego vyonezera cyane uteye intambwe ukazura bagenda ko intambwe ku ntambwe ukanabasupa amajambo tukamenya ikintu cyose Fofo ariko arategura kwa rujya rugo kuko rujya rugo rusambuza Joshua uyubona ni wareze mama ni wareze papa niwe muntu wenyene yaronse ikintu mu muryango ariko ngaho muramuturubitse ngo nikigugu yirirwa ku matelefone yirirwa kuri ibi ngo ntiyitaho umuryango kwitaho umuryango birenze kudusumira umuceri wo mu Tanzania tukajya tugahaga nibihe bindi mushaka zijya ntebe muza mukicaramwe zijya n'inguvu za Joshua rujya rubaho n'umukaratusi ukomeye mwicarako ijya matera ni Dodoma mwicarako zijya ntebe zikozwe mu buhinga butandukanye ariko muraza mukicara mugaje muvugana ariko pardon si wonshi sanse gushinja nujya mugenzi wawe nujya mugore wa grand frère amasa kunda nabona nizere yuko kumbure kuba twahagarara rugero rwo kira rusa nawe ndibaza byo kuneza cyane rega akantu kamwe watsindishije Fofo numva nawe uri ncabwenge cyane numva buryo wawe twafashanya rugamba buryo kuba naje mwaruga rugo ndabona yuko ari inzira z'Imana ni inzira imwe muri za nzira zirenga igihumbi hakabazo bamubajije ngo Mbega urafise agafoto kerekana ko Joshua yoba kuvanga yarakabuze Mbega urafise icemeza uwo muhabara uvuga aho yoba bakugira ngo uhatujana natwe tumubone yarabuze byari ariko Joshua wewe ahaba yibereye umutima wiwe uba witurije agwana na business kugira ngo umugore we abayeho neza kumbe hari abarozi shabaza kumurira injya baje kumusamburira urugo ndibaza yuko wewe udashigikiye abo bantu rero fasha rero gutera intambwe tubige bukebuke kandi bibe hagati yanje nawe erega usivyo n'ibyo burya wira usivyo n'umutima mwiza ufise yego na mwiza Achewe ndozo udufaranga no kubera Joshua nawe ukambera Benigne tukabaho neza jewe nzogufasha jusqu'à la fin donc jewe ngiye kubikurikiranira hafi detail par detail ikintu ku kindi ijambo ku rindi aho bazoja hose nzoba ndi impande yabo
vyose nzotegerezwa kubimenya mpaka dutsinze uru rugamba kuko jewe Belinye ndamukunda kandi ashaka kubona urugo rwiwe rusambutse yego nemeje gufasha kandi nibaza Imana yiza kukadukira ariko ndakubwira ivyo bintu bitabifashe nibaza ngo iyi ni imikino naho nzopfa umuzimu wanje uzokwishuza rino jambo ubikwishuze ko John Sezeranije gutya tabona n'Imana sawa Beni ndari harega jendo gute rero mu rugo n'amahoro ni sawa kabisa yego namwe marene muramwe na marene mwe twe muhira n'amahoro tumeze neza nta kibazo kabisa okay twari twaburanye natara akazi ni noma yamba ari byiza nawe ni sawa gusa je nari nciye ngaha muri iyi minsi hariho utuntu twanciye mu matwi turabwira yuko urugo iwawe hariho utuntu tutameze neza abo atoke reka nzohaca kugira ngo tuvugane nawe hanyuma ninumva uko bimeze ngira ico ndamuhanuye rero cyo gituma narinje kukubaza numvise mbwiye ngo n'amahoro ati tuturira gatije ibintu nibihe kare cyo kumenga nta kibazo mfise muhira madamu ameze neza ndamusumira ndamwambika nta kintu abuze ubu kwanza na petit frère muhira namuzanye bimeze neza nta kintu mbona bose babaye hari ikibazo cyo wawumvise urumva wewe urakuze ndeke kuguma nja hirya no hino reka ndakubiza ukuri uri nk'umuhungu w'iwanje burya umugore ushobora kumwambika urashobora kumugaburira urashobora ikintu icyo ari cyo cyose kiriya kitu ukamuha mugabo hariho ibikorwa tugezemo bya bikorwa bimwe cyo kurangura amabanga yabubatse kijya gikorwa nta kindi cyo kugifatanya naco none yakubwiye ko amabanga yabubatse siwe yabimbwiye jewe n'amakuru naronse kandi ayo makuru ndabye ukuntu guma wiruka bagagira gutya birashobora kuba ari byo ari naco gituma rero wumva nyamba hari uwo yigeze kuba byiganira ni uko hari ikitameze neza jewe n'umugore wanje rero yavuze yuko ntarangura amabanga y'ububatsi impanuro ndiko ndaguha jewe nka pare wawe uri umuhungu w'iwanje ntegerezwa kuguhanura ko bigenda kose kuko urugo rwawe rubomotse icambere na mbere jewe na marene w'umugore w'iwawe nitwe twa mbere tubibazwa sivyo ategerezwa kubimbwira kugira ngo nawe tuganire kuko niyoza kukuganiriza wewe waganira na mukobwa we nanje tukaganira nawe nyamba byarashitse rero nkuko biracari mu muryango kandi twebwe nibaza ko mwadutoye mutwizeye ko tuzobahanura ni naco gituma iyo numvise ibintu byo bitagenda neza mu rugo wawe ndabawokura kuko we ndazi nta n'igishobora kumenya mugabo ujya mu damu wawe ngira kubera ahantu yakuriye kwitonda n'isoni niki yoba yatinye kubikubwira mugabo akagira uwo biganiriye sinkubwiye rero ngo uje kumukarira cyangwa ugire gute mugabo nk'umuntu w'umugabo
tunganya urugo mwana wa mama. We ntushaka umwana none? Oya, impanuro nazumvise ndumva yuko nyine babwiye yuko atakintu nkora. Rero ntacu nyuma nawe ndabikora nabi. Rero ngiye kongeza akariro. Ndaba ufate umwanya ugende uganirize madamu wawe. Aya none igihe tugezemwo. Tugeze mu gihe sinumva ukuntu no kivuga sico kimwe na twebwe kera tukizana abagore asanga nta bintu bigezweho byari bwaboneke mugabo urabona ubu hari abahungu hariho uduhungu ngaho dushushe nurabe ngo urumva ngo ndamwambika haki umugore ico bamuha cose hariya ahantu atumva yuko biriko biragenda neza umenye ubu ntakiri muhiri wabo nyamba yarihanganye hari ubu ariho urundi rwego wamushikanye umbiriza rero uvuze uko madamu wanje umubesheye kuva jewe naho yakuriye natoje iyo ngeso ntayafise urabona ubu nyene arashobora kuza kandi gahungu kakaza gashubuje urabona ajya amahero uvuga ngo uramuha bijya bintu byose umuha bijya byose urashobora kubimuha kabiha umuntu amutunganiriza kandi wewe mu minsi mikenya uzosigara wikoreye amaboko kandi ni byiza ko atagiye mwibarabara nka babandi zubona tangwe gukata amasite nkuko umugabo akavuga ati reka je ndakibwira umuntu kumbure nawe azokibwira ushobora gushikira mutama wanje kugira ngo turabe arabo kuntu dukemura ibi bibazo ahubwo mbere zoca umugurira n'akantu kabisa oya nakumbi nuko jewe ibyo bintu byose urakumva bro urakoze rero kandi rero kandi wakoze cyane abenda kanwe tukamarira sawa neza urashavuye Sheri uyu munsi ndakuzanira inkuru nziza urumva ndatuma zibizi ndagushavuza ngo nta ndaguha ubu nahindutse ubu muri care mwigisha wakiri umwami Yesu rya kabiri oya siko mvuga uko urumva jewe ubu indwi yose na telefone banza mbindiri he indabiri mu modoka urabona na telefone ushaka kuyibike shankura y'ingabiye ugomba ngwire nshasha wowe oya telefone ushaka nakugurira we nibisanzwe mugabo je abantu banesha umwanya impamvu nimba wabyemeye bikora uko nyene cyizere ushaka kubesha indwi yose banashima nzoguma muri chambre ndagukorera ibyo ushaka ubu nzosura kwidoga kandi ushaka tudurangabura ngaho nyine muri chambre no muri serasi nzoza kujayo na telefone na karte simu urumva ushaka cyane yikuramo ndayiguhe no munda ucu yimira ngo pi urumva wewe ujya urazi ko kinizi guruka ubona ndazi gutekura byizera ngari wanje nkunda ubu nta kintu na kimwe nshaka bigushavuza kuranyuma ubundi wawe wese kuva kumano kugira ku mushatsi ubundi wawe cyizere sheri cyizere tora kumengo uri kuri nyegeza iyi message ukuri ni yanyuma kandi irabe ndabe gusa message ariko usanga ari amafaranga yabije nubitse vre sine nakubwiye iyi message nta ni message nzosura kura ariko usanga ari amafaranga ndagusabye vre iyi message ni yanyuma na telefone cibika wenyene sawa sivyo okay
ubaye iki Era ibintu byo n'ikamana yanjye byo kubigeragezo misi yose nama n'ibigeragezo umushoferi wanje pi imizigo yanje pi riri imizigo utariye ivyo naruye uyu mushoferi nenameka kumukubona amafaranga izi nikimbabaje ni umushoferi imizigo yoyo imizigo ni kubabaje imbabaza kubera we ndiko ndahomane kuko avuga amajambo nkayo Biriza we urazi ahubwo uragowe ugiye kwifuka ikirago ngibikira nibyo kuranyipfuriza isiribange neza mbega birahenuka n'ibindi birahenuka ndakubwiye ati biracahenutse urumva uraryohewe kuba byahenutse iyi ni imikoshi y'abahabara ande wiki abahabara bihuriye n'abahabara byo nta kiganza cy'umugore wawe cyari kirimo nta sengesho na rimwe ryari ririmo urumva rero nuko kuramira ndiko ndaho ubu rero ugomba ukarekurusha jewe ugugerera muri plafo uramaze kubaza ababara wowe manzi unyishuri imiyo telefone ashaka kunyika ababara barimo mbega ni mu binyegeza kubera abagore mumeze nk'umuko iyo mizigo mpombye urazi ibintu bimwe ibyo maze imisi nduhire urabona ko ndabihombye nawe ukavuga amajambo nkayo ndakubwiye ati wewe uzokwifuka nikira gusubire mu kayanja ube ndakubwira usubiye kuryogora ubwo nyuma neza usubiye kuryogora nayo ndakwica